ubutwayi bw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo burabandanya kuzamwo igipfungu cinshi. Ni nyuma yaho na bamwe mu bamucungera batanguye gufatwa kimwe nk'uko uyu mutegetsi nawe yoba yarafashwemwo. Ni mugihe amwe mu makuru adushikira avuga ko ku munsi wa gatanu hakaba hari kwigenekerezo ya 24/0 uyu mwaka w'2025 umwe mu bamucungera nawe yapfuye mu gicugu cyo kuri uwo munsi wa gatanu. Aka kanya kandi umudereva hamwe n'umupolisi bari bicaye mu ntebe z'imbere ubwo Reverien Ndikuriyo yiyunguruza yerekeza Ingozi nabo barahagaritswe n'igendereza ku munsi wa kane isaha 12 z'umugoroba nk'uko amasoko yacu yo mu mugambwe CNDD-FDD avyemeza. Ese amagara y'uyu mutegetsi yoba yifashe gute? Nivyo tugira tuze tugaruke ko aho agwariye mu gihugu ca Kenya i Nairobi. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye harimwo igisata ca politike, umutekano ndetse n'igisata c'intwaro ibereye. Turaza kugaruka cyane ku munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ahagwariye mu gihugu ca Kenya. Uyu akaba ari Reverien Ndikuriyo. Ni mu gihe hari amakuru ariko arahanwanwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi yemeza ko uyu mutegetsi yoba yahejeje kwitaba Imana. Gusa twe amwe mu makuru duhejeje kuronka nuko yoba akiri karahema uw'abazima. Gusa igihari nuko ivyo guhema vyo bibandanya kugorana cyane kuko kuri ubu ari kuri bomboni nk'uko amakuru aturuka mu gihugu ca Kenya abivuga. Reverien Ndikuriyo araremvye cyane aho agwariye mu gihugu ca Kenya. Bigashikirizwa yuko kuva ashitseyo ku munsi wa gatanu mw'ijoro rya cane hafi isaha 9 zo mw'ijoro, Reverien Ndikuriyo n'ubundi ataratora mitende nk'uko amakuru adushikira bivuga. Kana none andi makuru dujeje kuronka nuko yoba yaraherekejwe n'abaganga bo mu biro vy'umukuru w'igihugu kandi nanone akongera akarungikanwa n'abandi baganga b'abahinga cyane bakomeye bakorera mu biro vy'ishiramwe mpuzamakungu ONU ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ni vyinshi tugiye kugaruka ko cyane ku makuru dujeje kuronka arabana n'ingene amagara y'uyu mwubahwa ameze yifashe muri kano kanya aho agwariye mu gihugu ca Kenya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utajucikanwa n'adushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira kandi nabo baje bara mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko yoba mu gisata ca politike agateka kazira mu ndetse n'ibindi bitandukanye. Ndagoye kazi rero aho uri hose uri nga mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zikigize harimwo izo mu buseruko ubumanuko buraruko uburengero dukurikirana abarere mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko abari ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yajanywe hanze y'igihugu ariko n'ubundi araremvye cyane. Reverien Ndikuriyo yarafashwe n'indwara giturumbuka ku munsi wa kane nk'uko twabagejejwe ko akavanwa Ingozi mu buraruko bw'igihugu akarungikwa i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi imbere yo kurungikwa i Nairobi ku mugwa mukuru wa Kenya. Amakuru hari nuko yoba yarahawe ishano nk'uko tuza kubigarukako kandi nanone tukaza no kugaruka ku kungene amagara y'abamucungera umutekano nabo yifashe. Nk'uko twabagajeje ko Reverien Ndikuriyo yari yagiye Ingozi mu gikorane cy'iminsi 3 catunganijwe n'umugambwe wiwe CNDD-FDD. Yagiye mu masengesho yabereye kuri Paroisse Katolika yo muri yo ntara no ku kibuga c'umupira w'amaguru caho nyene. Ico gikorane cyamaze iminsi 3 kikaba cyarasozerewe ku munsi wa gatandatu w'indwi igenekerezo ya 25/0 uyu mwaka w'2025. Kubw'amakuru yacu Reverien Ndikuriyo rero ico gihe yaciye afashwe n'abaganga bajejwe amagara y'umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye imbere yo kurungikwa mu gisagara cy'ubudandaji Bujumbura ahaye ivyicaro vy'ibisata vya ONU hamwe n'intwaro. Umuryango w'umukuru w'igihugu wowo n'imiryango y'abandi bategetsi yo yari muri ico gikorane. Yaragwaye aca ajanwa vyihuta i Bujumbura hari hafi isaha 5 z'ijoro ku munsi wa kane igenekerezo ya 23/0 uyu mwaka w'2025 niko amasoko yacu avuga agatomora ko ico gyashikijwe ku bitaro Tanganyika Care Polyclinique. Mu gitondo cyo kuwa gatanu rero indege prive yahise izanwa mu gihugu cy'u Burundi ivuye mu gihugu ca Kenya.
Ndikuriyo acanyarukanwa i Nairobi mu gihugu ca Kenya kugira ngo avurirweyo nk'uko amakuru adushikira bivuga. Icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yahamagariye abanywanyi b'uwo wahoze ari umuhari w'abagwanyi gusengera indongozi, ati mwese musengere indongozi yacu. Siriake Nshimirimana ariko ntiyatanze idonido ku magara y'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi. Ivyo yabitangarije Ingozi mu gikorane. Icateye iyo ngwara, yaba ingwara canke icayiteye ntibiramenyekana, ariko amakuru ataremezwa n'uruganda rwacu akavuga ko ishano ryo mu bwoko bw'ubufu ariyo ryashizwe mu modokari yiwe. Umwe mu bamucungera yapfuye mu gicugu co ku munsi wa gatanu, nk'uko natanguye mbivuga. Hakaba hari kw'igenekerezo ya 24/0 uyu mwaka w'2025. Ni mu gihe umudereva hamwe n'umupolisi bari bicaye ku ntebe z'imbere nabo bahagaritswe n'igendereza ku munsi wa gatanu kw'isaha 12 zo mu gatondo, nk'uko amasoko yacu yo mu mugambwe avyemeza. Amakuru kandi ataremezwa n'ikinyamakuru kiyatangaza SOS Media Burundi ari nayo dukesha ivy'iyi nkuru, akavuga ko Reverano Ndikuriyo ashobora kurungikwa mu gihugu c'Uburusiya canke mu gihugu kimwe co ku mugabane wa Aziya. Reverano Ndikuriyo ngo yari yanse kurungikwa hanze haraheze iminsi 2 kubw'amasoko yacu. Ni mu gihe uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yatanguye kwiyumva ameze nabi haize iminsi igihe ari mu rugendo mu gihugu ca Tanzania, nk'uko bivugwa n'amasoko yegereye umugambwe uri ku butegetsi. Amasoko kandi yegereye ubuserukizi bw'u Burundi muri Kenya nayo yemere kimwe mu menyesha makuru vyandikira ngaha mu gihugu c'u Burundi ko uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yajanywe muri Kenya, ariko bakaba bataratomoye ibitaro agwariyemwo. Bamwe bati Reverano Ndikuriyo ivyo vyose birashobora kuba vyaramushikiye biturutse kuri bamwe mu bamwanka urunuka babana mu mugambwe. Nubwo amakuru yacu atavyemeza, gusa hari ayo tukiriko turakusanya, nk'uko nahereye ku munsi w'ejo mbibatangariza. Hari umwanya nugera wa nyawo turaza kubashikiriza. Ni mu gihe mu ntara ya Kirundo umwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD yaciriwe gupfungwa imyaka 4 yagezwa gutuka umukuru w'igihugu n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi. Uyu akaba yitwa Tobiya Sabiyumva w'imyaka 48, yaraciriwe urubanza ku munsi wa gatatu mu ntahe y'ikibiriraho. Sentare nkuru ya Kirundo mu buraruko bw'igihugu niyo yamuhanye, yagejwe gutuka ibitutsi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Uwo mugabo nawe yaremeye ivyo yagirizwa, ariko agasigura ko yabikoreshejwe n'inzoga. Tobiya Sabiyumva yahanishijwe gupfungwa imyaka 4 n'ihadabu ry'ibihumbi 50 vy'amafaranga y'amarundi mu ntahe y'ikibiriraho yabereye muri sentare nkuru ya Kirundo ku igenekerezo ya 22/0 uyu mwaka. Yahakanye ivyo yagirizwa. Amajambo uwo munywanyi w'uyu mugambwe yahaniwe yayavuze mu ijoro ry'igenekerezo ya 19/0 guheze, mu gihe yari karasangira urukanywa n'abagenzi. Icarero c'umushikirizamanza wa Republika yamwagirije ko yavuze ati umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye afata ingingo gihutihuti atabajije abahanuzi biwe, kandi ko umugambwe CNDD-FDD ugeze habi, akipfuriza urupfu rubi kandi rubabaje Reverano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD wahoze ari umuhari w'abagwanyi ukaba uri ku butegetsi kuva mu mwaka w'2005. Abacamanza ba sentare ya Kirundo bamwagirije icaha co kurogota, gutuka umukuru w'igihugu n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Aha Tobiya Sabiyumva yoba kandi yaravuze ko abarundi bica bonyene. Uti nari mborewe igihe navuga ayo majambo, mbere sinzi n'ukuntu nisanze mfunzwe, nikanguye ndi mu gasho, niko yasiguriye abacamanza adahakana amajambo bamwagiriza. Tobiya Sabiyumva rero akaba ategezwa kurungikwa mu ibohero rikuru rya Ngozi kugira ngo apfungwe imyaka 4. Kuri ubu akaba agipfungiwe mu gasho ka paraka y'intara. Uwo mugabo aturuka mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'igihugu nyene, nawe akaba ari mu baheruka kurekugwa ku kigongwe c'umukuru w'igihugu, nk'uko amakuru adushikira abivuga. Ni mu gihe kandi abagabo babiri bafatanywe itonga nabo bariko biba amashanyarazi. Kuwa mbere uheze abanyagihugu bo kwibarabara rya 6 ku mutumba wa Kagazi muri komine Rugombo mu ntara c'Ibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu baracakiye abagabo babiri bariko biba ibikoresho vyo gushiramwo umuyaga nkuba. Ico gikorwa carahatswe guhinduka ibara rikagwa,
abanyagihugu bakaba bari bateguye kwihanira imbere y'uko abajejwe intwaro bahaseruka. Abafashwe ni Celestin Nimbona atazirwa Matara, akaba akorana na Regideso ndetse na Aaron Nsaguye nawe. Aba bose bakaba barafashwe mpiri bafise insinga nyinshi n'icuma giharura umuyagankuba. Abo bagabo babiri ubu bakaba bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'intara, bakaba kandi barindiriye urubanza bazocirwa. Ubw'urongoye Regideso muri ako karere George Icintije, amatohoza ariko araba kugira ngo umuco uboneke kuri ico kibazo, ariko agahakana ko abo bakorana baba bafise uruhara muri ivyo bikorwa vy'ubusuma. Uti ni ikintu cisubiriza. Ubwo busuma si ubwa mbere bubaye. Ikibabaje ko bw'isoko mu ntwaro ngo ubusuma bw'ibikoresho vya Regideso buriko buriyongera cane. Mu mezi 3 gusa mu makomine ya Rugombo na Buganda hibwe vyinshi. Komine Rugombo, imitumba ya Kagazi, Mparambo ya mbere na kabiri, amakonteri 20 y'umuyagankuba n'ayandi 18 y'amazi yaribwe. Komine Buganda, imitumba ya Gasenyi, Kaburantwa na Ndava village, amakonteri 23 y'umuyagankuba n'ayandi 16 y'amazi vyaribwe. Igice c'ibikoresho vyibwa coba kijanwa kugurishwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hakurya ya Rusizi canke i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi nk'uko amasoko yacu abidushikiriza. Inkurikizi rero n'ivyitezwe. Ivyo bishitse mu gihe abasaba amakonteri y'amatara n'amazi bagoma biyongera cane. Abanyagihugu baragaragaza umwiheburo wabo kuri ubwo busuma bwisubiriza, bakagiriza igice kimwe ko bamwe mu bakozi b'iryo shirahamwe rijejwe gukwiragiza amazi n'umuyagankuba baba babifisemwo uruhara, ngo bakaba basaba babijejwe gufata ingingo zo gutuza ubwo bubisha. Umwe mu banyagihugu yavuze ati birakenewe cane ko ababijejwe berekana uburindutsi kugira ngo bagarukane ubwizigirwa mu bikorwa vya leta. George Icintije, umukuru w'ishami rya Regideso mu Cibitoke, aremeza ko abo bantu bafashwe agashimika k'amatohoza y'ubutungane azokwerekana umwe wese ico yakoze. Ni mu gihe kandi ngo ari intambara yo gushiramwo inguvu. Mu gihe amatohoza abandanya, urugamba rwo kurwanya ubusuma bw'ibikoresho ruracari ikintu gihambaye cane ku banyagihugu no ku butegetsi bw'intara. Ingorane ni ukumenya ko no guhana imigwi ikora ubwo busuma mu kurushiriza gucungera ibikoresho vyo ku rubuga. Ivyitezwe ni vyinshi kugira ngo ibikorwa biboneka bikorwe mu ntumbero yo gukingira ivyo Regideso bashinze nkenerwa mu iterambere ry'igihugu nk'uko amakuru yacu yoyo abandanya abivuga. Ni mu gihe mu ntara ya Makamba no mu ntara ya Rumonge naho ibintu bitifashe neza. Abadandaza bo mu buryo butemewe n'amategeko abadandaza b'ibitoro mu buryo butemewe n'amategeko biyamiriza ifatwa ryabo. Abacuruza ibitoro n'abafise ivyuma binywa ibitoro bariyamiriza ifatwa ryabo, babona ataco rimaze. Rimwe na rimwe bagashika no kurasa abo bivuga ko badandaza ibitoro vy'amagendo bakaraswa. Mw'ijoro ryo kw'igenekerezo ya kabiri, kw'igenekerezo ya 21 mu Kakaro, hafi mu Gicuga, abasirikare bo mu gisata c'igendereza GD barafashe ibitoro vyinshi cane mu Kigwena, agace kari muri komine n'intara ya Rumonge mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Ivyo vyafashwe akaba ari amaritiro 2,980 za essence zigawe mu mabido 60, zimwe zashobora kujamwo amaritiro 40 n'izindi zikaba zashobora gutwara litiro 20. Ubwo amakuru ava mu ntwaro, ibitoro vyafashwe kw'ibarabara y'igihugu nimero 3 vyari bivuye mu gihugu ca Tanzania, ariko rero aho vyari bijanywe ntihazwi. Umushoferi w'iyo modoka itwara ivyo bitoro hamwe n'uwuvuga ko ari nyene iyo modoka baciye bahagarikwa n'igipolisi co muri komisariya y'iyo ntara kumvo z'amatohoza. Ubu bakaba bapfungiwe mu gasho ka komisariya bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Ihagarikwa risa nk'iryo kandi naryo ryarabayeho mu ntara ya Makamba yegeranye na Rumonge. Mu ntara ya Makamba naho amakuru aturukayo avuga ko abapolisi bo muri ako karere bashigikiwe n'abakozi b'ibiro vy'ubugenduzi bukuru bw'igipolisi bavuye i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, nabo nyene barakomeje ibikorwa vyo kurwanya abacuruza ibitoro vy'amagendo. Kw'igenekerezo ya 12 mu Kakaro, abantu 8 harimwo abagore 2 n'abagabo 6 barafashwe kubera urucuruzwa rutemewe n'amategeko rw'ibitoro bavuye muri Tanzania. Haheze iminsi 2 baciye barungikwa mu gasho k'i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Nk'uko ababibonye babivuga, abapolisi barungitswe i Makamba bararashe amasasu kugira ngo bahagarike abacuruza ivyo bitoro cane cane mu turere duhana urubibe na Tanzania.
ni mu gihe bamwe bo biyamiriza ivy'uru ruhigi abandi bakavuga yuko rukwiriye. Iryo sekeza ngo ry'ugukanamiza abantu ryatumye banye n'imiduga n'ibikoresho bikoreshwa n'amamoteri banegura cyane, bakababaza ukuntu abagurisha ibitoro bakurikiranwa mu buryo buteye ubwoba. Ku bwabo bakoresha ivyo vyuma ngo abacuruza ibitoro biva Tanzania barafise uruhara runini mu gutanga ivyo bitoro bitakiboneka ku masitasiyo abitanga mu Burundi. Aha niho bahereye basaba indongozi ahubwo gushiraho ivyo bitoro aho bigurishwa aho kwiruka ku bagerageza gusahiriza mu kubishira ku isoko ry'amagendo. Kuri ubu iriti imwe ya essence iva muri Tanzania igurwa amafaranga 20,000 y'u Burundi, igiciro kirenze urugero ruriko ariko kibonwa ko ari cyo cyonyine n'abashoferi benshi bashobora gukoresha. Ni mu gihe igiciro ca leta kuri litiro ya essence ari amafaranga y'amarundi 4,000. Mu gisagara ca Bujumbura ahari niho ngo hambere hari igiciro gishobora kuba kiri hejuru cyane gusumba ahandi mu gihugu kubera ko ivyo bitoro bikenewe cyane kandi ababikeneye mu gisagara ca Bujumbura nabo bakaba batariko barabironka neza. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafise nako kugira ngo tuzoshikane nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa ntabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV Imana bahezagire ibikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.